ndabaha ikaze mwese inshuti bakunze ibiganiro bya BTV Burundi makuru yo kuri no wa kane yerekeza ya 20 gitugutu duhera ku ngingo nkuru zikurikira hagagandaguwe incungu ya demokarasi Melchior Ndadaye nayo mu gisata c'inkino mu gikombe cyitiriwe incungu imigwi y'Unani na Gladiators ikaba ari yatsinze ndetse kwa ikaze mu kayinkuru n'inko kwayo. Ndasubiye kuba ikaze nkuko yemeje kubabwira imyaka 2028 yarumanye incungu ya demokarasi igandaguwe ngo urubego rw'amahoro rwarazimye igihe umuhisi Ndadaye agandagurwa ibyo byashikirijwe na Musenyeri Anatole Berinyange mu misa kwibuka iyo ncungu mu Cathedrale de Chinamundi. Ni nkutubaza Raymond Prosper niyo nkuru. Urubeya rw'urukundo rwarazimye mu Burundi kwigenekerezo rya 21 gitugutu mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1993 igihe hagandagurwa umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu Melchior Ndadaye. Ivyo bikaba byashikirijwe na Musenyeri Anatole Ruberinyange mu nkuka ya misa yo kwibuka imyaka 28 iheze umukuru w'igihugu wa mbere w'u Burundi yatowe n'abene gihugu agandaguwe, akaba yabikuye mu gisomwa ca Luka igice ca 12. Yesu ati nazanye muri kw'isi kandi nta nihisha atari ukubura muri Luka yabona ca 12 kugira ibice umuriro muri Bibiliya ikimenyetso kiranga Imana. Yesu yaje kudodo kw'isi rero nawe nyine y'urukundo yarabigaragaje kutwereka urugero rw'urukundo rusiga ubwenge kudupfira ku musaraba. None bahamurundi abitwa abakristo atari bake ubwo rubeya rw'urukundo rudometse bikwiriye ngo buca bukwira by'ukuri Uburundi bw'Ubarundi. Erega itariki turiko turibuka uyu munsi igenekerezo ya 20 mu kwezi kw'icumi mu 1993 urubeya rw'urukundo rwarazimye mu Burundi. Guhimbaza imyaka 28 Ndadaye Melchior agandaguwe vyitabiriwe n'abanyacubahiro batandukanye uhereye ku mukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Niger, icegera c'umukuru w'igihugu, abakuru b'inama nshinga amateka na nkenguza amateka, umushikiranganje wa mbere n'abandi barimwo Laurence Ndadaye umufakazi wa Melchior Ndadaye na Sylvestre Ntibantunganya yigeze kurongora u Burundi akongera akaba yaragendanye na nyakwigendera Melchior Ndadaye. Ibirori byo kwibuka imyaka 28 iheze umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye agandaguwe byasozerewe no kumviriza ivyaranze ubuzima bwiwe hamwe no gushira ngori z'amashugwe ku ntatemwa ya Melchior Ndadaye iri ngaha mu gisagara ca Bujumbura hagati. Abarundi bose basaba kurengera ingane zifatiye ku butandukane bwabo bakamenya ko uwabuze yofatikanya n'uwundi muri uwo mubabaro. Byashikirijwe na Adel Ahishakiye arongoye ishirahamwe ry'imfuvyi n'abapfakazi baharanira agateka kabo. Tumukurikirane. Akamunotera abarundi kugira ngo dutambuke tugire iyindi ntambwe tugire iterambere, nosaba yuko ubwa mbere na mbere umurundi wese amenye ko atari we yabuze wenyene. Ubu intambwe tugeze ko nukumva yuko umugenzi wawe naho yaba ari umuhutu nawe yaba ari umututsi uwapfuye umubabaro muragusangiye. Rero intambwe iriko iraboneka kuko twese turamaze kubona yuko urupfu haba umuhutu haba umututsi nta numwe wanyagupfa. Dukeneye yuko abarundi bose batahura yuko umuntu wese afise uburenganzira bwo kubaho naka ntabe ngo niwe nyagupfa. Hanyuma tumaze kurengana iyo ntambwe duce dukora ibikorwa by'iterambere hamwe atawumuntu numwe azoba afise inzara, kuko kenshi muraraba iyo umuntu akenye niho atangura kwibuka ati iyo batanyikira data, iyo ntabura umubyeyi ubu nanje mbafise inzu nziza mba narize amashuri meza. Ibyo rero byose tubirengane ntibize bisubire kuba mu gihugu. Nico cifuzo cishira hamwe ryacu, nta kindi dusaba no kumenya ukuri
tugahariranira hanyuma tukabananya tukubaka igihugu c'amahoro. Imfashanyo igizwe n'isukari, umuceri n'ibiharage niyo yahawe abapfakazi n'imfuvyi biciye mw'ishirahamwe Muslim Elfen bafatikanije na Orphans Care Burundi. Ni nk'utwateguriwe na Niki Ciza. Ugufasha abatishoboye nico gikorwa cakozwe n'ishirahamwe Muslim Elfen kibicishije ku kigo ca Orphans Care Burundi kuri uno wa kane kwa 2021 Gitugutu umwaka wa 2021 mu Ngagara, aho batanze ibifungurwa bigizwe n'umuceri, ibiro 15, ibiro 10 vy'ibiharagi hamwe n'ibiro 5 vy'isukari kuri buri muntu wese yashitse aho hantu. Bamwe mu baronkejwe iyo mfashanyo abantu nikora barashima ngo kuko barabafasha cyane. Baradufasha cyane, wanadusiria ibuyetu nukuri. Imana ibahezagira aho bari hose, ibaondelea matatizo yote banayo. Mungu awabarikie kila riziki yenye wanayo, wazidi kudukumbuka na wakumbuke na wangine. Tunafuraha abana bararabariye, tunafuraha sana. N'imyaka myinshi gose mpokera. Mwomenya ko abaronkejwe izo mfashanyo harimwo imfuvyi hamwe n'abafakazi bava mu mihingo itandukanye hano mu gisagara ca Bujumbura. Ongeroke guhabwa inyigisho mbere gusura mu miryango yabo. Ibyo byashikirijwe na Alain Guillaume, mushikiranganje wa mbere y'u Burundi mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Ni nkutubaza Milix Mugisha. Mu nama mushikiranganje wa mbere Alain Guillaume yagize ihurikiyemwo abashinga amateka n'abakenguza amateka, harihwejwe ibintu bitandukanye mu vyaranguwe n'ubushikiranganje bwose. Bimwe mu bibazo byabajijwe umushikiranganje wa mbere harimwo ikibazo c'abanyororo bahejeje ikiringo cabo bakatiwe ariko bakaguma mu mabohero. Abafunzwe baraheza munyororo ariko ubu gushika ubu bakivuniye mu gasho. None mubona bobo mwobarengwa gute kugira nabo nyene bumve batungana. Alain Guillaume akaba yabinyesheje ko umuntu afungwa n'itegeko agafungurwa n'irindi. Abanyororo baravuyeyo kandi kugabanya abanyororo si ikintu umuntu yugurura burya gugura rubine y'amazi, ku buryo umuntu afungwa n'itegeko kandi agafungurwa n'irindi. Iyo rero hariho intumbero ya leta ivana n'amategeko ingene atunganijwe, ni nayo mpamvu mu mategeko ajejwe ubutungane hashizwemwo ingingo y'uko umuntu bitagaragara yuko afunguwe yoba intambamye mu kibano ashobora gutanga amande canke uwo munyororo wiwe sinovuga ngo yoba uriho umwereka, araheza akawukorera ibikorwa vy'amaboko canke vy'umurugo hanyuma akitahira atabanje gufungura imyaka n'imyaka. Umushikiranganje wa mbere akaba yarangije avuga ko igikorwa cece gikorwa ari uguha inyigisho abo bantu imbere yuko barekugwa ngo basubire mu miryango yabo. Safi nkino umugwi unanino watahukanye intsinzi mu bagabo, utsinze umugwi wa Dinamo amanota 79-39, nayo mu bigeme kumwe catwawe na Gladiators itsinze Young Sisters amanota 57-48. Richard Patrick Ngwijuruvugo amenyereza umugwi unani amenyesha ko umugwi wa Dinamo urushije kwina neza. Kurikira umumenyereza w'umugwi unani Richard Patrick Ngwijuruvugo. Dinamo ni ekipe nziza, aho twitsinze amanota novuga ko twaragize ikintu gikomeye cyane muri entraînement, kuraba abakinyi b'abamengene bakina attaque yabo aho ihagaze. Ndibaza ko twateguye cyane muri defense, wabonye ko defense yabaye nziza cyane, en plus yacahongeramwo na attaque yacu navyo ne twaravyizora ko tutigeze tugira ibintu byo kwimana umupira, twakinyeje collectif cyo gutuma numva ko byadukundiye kugira twatsinde facile. So izi match ni nziza ku ruhande rwanje nk'umu entraîneur, kubera biratwereka equipe ingene imeze kandi bitatwereka yuko turangirije nga tugiye gusubira kwitegura, kubera nabo nyene ama equipe ya diverse yose azokina championnat league nuko nayone ariko aritegura ubu arabona ingene dukina, arabona ingene tugira. Rero tugiye gukora ko atakuneglige mu adversaire, match zose tuzoshobora gura tukizenga na finale. Ndi mu entraîneur ariko uravye muri rusangi bakina bakuranamwo so ngo bahurira rimwe mu kibuga ari 5 cyangwa 12 ana nk'umwe nigeza kina cenk yarasikibaje cy'ukuboko, ariko novuga ko muri rusangi batarimo twokina n'urukino kubera ni equipe meze ni equipe yo ibaye team waka yo ibaye gushira hamwe abaye team spirit. Ndibaza ko ataco buza yuko nabajya barimo ko totsinda equipe bana no mukinyagira 13 kuri side yanje muri list basket batanga 12 joueurs
ariko urumva rero iyo abaye umufana ni ikintu gikomeye cyane ubona ko baryohewe n'umukinnyi ariko arakina nanje ndiko dakina nyina ndaba yuko bajya abantu umunota bababatse novuga yuko ni ikintu gikomeye babakomeze badushigikira natwe tukomeze twitegura turareko tuzoshika kuri vyinshi bishoboka. Akaba ni kuri inkuru yo mu gisata c'inkino turangije ko amakuru yacu kuno wa kane tubashimye so ko mwadukurikirana dushimira abashobora kugarondera no kuyaturokanya dushimira ko bafasha mu ndongo y'inyuma mu gihe vyiza ngaho iwanyu murakoze.